Development Technology Ditekno mu mfunyafunyo ni societe ihurikiyemwo urwaruka rwiyemeje guteza imbere igisata c'amahinguriro biciye mu guhingura mu mashine atandukanye. Ndayizeye Jean Bosco umwe muri urwo rwaruka ajejwe igisata ntunganya bikorwa aratuyagira ubwoko bw'amamashine bahingura. Izo mashine nazo nkuko mwazibonye imwe nijya ikuba ubugwegwe, iyindi ni itonora ibiyoba, yego yindi ni presse ishobora gukanya ibintu byari byo byose bivamwe amazi. Ubu abantu benshi abarundi benshi bariko barabona ko mu Burundi hari impano na cyane ko abantu bariko barijukira kurima no korora, ivyo navyo birajana no guhingura. Rero mu gisata cyo guhingura ntushobora guhingura atama machine ufise. Rero benshi kubera babona imashini tubakorera ziza kwishura ku bibazo baba bafise, barabwira abagenzi babo, tukaza tubonana babwiranye n'abandi bariko baratangura kuza gutwitura tukabakorera kandi bagashima. Dushimira abakiriya bacu kuko nibo baduha iciyumviro kizima twovuga ca mbere cyo gituma dutera imbere haba mu buhinga no gukora, kuko umukiriya we warazana ati ndakeneye imashini itonora ibiyoba, wewe mu byo wari kurategekanya iyo mashini itonora ibiyoba ntiyarimwe, mugabo amaze kuyizana nk'iciyumviro bica biba ngombwa ko nawe ugira recherche zishoboka maka iyo mashini uyikoze. Rero keshi mashini za mbere ziragora, hari gihe dusanga twanahahombeye, mugabo ni cigwa ca novuga gikomeye cyane tuko turaronka muri Ditekno, kuko amamashini menshi abantu baza bakenera agaruka gusa na kumwe. Rero iyo haje uwundi mashini twaramaze kuyikora bice bitworohera kuyinyarutsa n'ingoga. Iruhande yo guhingura ayo mamashine, Ditekno irafasha n'izindi nganda haba mu nyigisho z'ubuhinga mbere no gusanura canke gukora amamashine aba yagize ikibazo. Irankunda Izaki arongoye igisata cy'ubuhinga. Akarusho karahari kuko mu buhinga Ditekno dufasha benshi cyane, eka ndetse sinaho mashine gusa turashobora kuja ko intervena tukaja gufasha mu mandi mahinguriro abandi bantu, ugasanga inganda zabo zirayumba mu bikoresho. Rero turashobora kuja kubareparira ibikoresho tukabishubiza ku mwanya bigakora neza kandi nabo bagashima. Naho biruko muri Ditekno ngo barafise ibibazo bijanye n'ihindagurika ry'ibiciro hamwe n'ibura ry'amafaranga mva makungu. Tubazo ntitubura na cyane ubu twoja kwihindagurika ry'ibiciro. Umuntu arashobora kumuha devi uno munsi ariko akayemera hirya yejo ibiciro byamaze guhinduka, kugira ntute confiance revre bamwe hari abo tubibwira bakabitahura kuko biba biriko birababona bone baba babibona, tukamenya ingene dukorana ku nyungu za twese. Ico nico novuga kiriko kirabimpa ntambamye mu byo tuko turakora cyane. Ikibazo c'amafaranga mva makungu si kibazo gihangayikishije twebwe twenyene turi mu bushakashatsi no mu bikorwa, kirahangayikishije novuga n'igihugu muri rusangi. Rero murabona ko nyene icubahiro aguma bihimiriza twikorere twebwe nyene, haba mu butare tubwihingurire twebwe nyene, mugabo ivyo tukenera byose bikeneye ayo mafaranga mva makungu. Nk'ubu nkuko nabivuze irevre twarashigikiwe, mugabo ntidushobora kugurira ibikoresho hanze kubera ubwo bukene nyene bw'ayo mahera. Rero nk'ubu yoboneka tukagurira ibikoresho hanze, uca usanga umuntu akoze basi ca gikorwa yakora indwi akagikora imisi 3, kubera ubu tuba tuko turakoresha ibikoresho nivyo bikora mugabo bya kera usanga bitajanye n'iyi technology tuba turiko turakoreramwo. Turashimira ubwa mbere tuvuge leta y'u Burundi ibicishije mu bisata bibijejwe, novuga igishata cyo gwaruka payeje, ingene batwizeye bakavuga ati turabona iyo mpano na twebwe twoyishigikira tukaraba ko hari ahandi twoyishikana. Turashimira cyane abo mu bushikiranganje bw'amahinguriro ubudandaji nabijye bijanye, kuko nabone baradushikira ukwabo nuko bashoboye. Hama tukanashimira naha musanze tuko turakorera, kuko atari bo nta handi tubona ngaho Igitega twoba
turiko turakorera ngo dukore ibishimwa nkuko biriko birashimwa. Iruhande y'izo mashine zose bakaba bariko barahingura n'izihungurura ibigori. Mwomenya ko Societe Development Technology isanzwe ikorera muri quartier Nyabututsi, komine n'intara ya Gitega.